Are you happy? murahimbawe. I used to, for academic classes, we'd call Happy and Hope Academy. Ndarimenyereye inyigisho za akademi n'icivugo kivuga ngo umunezero. In our Good News Mission Church also, fell asleep with happiness and wake up with hope. Ndetse no mu nyigisho zacu z'ishengero aho tuvuga tuti urarane ivyizigiro ubyukane umunezero. Okay, this morning open the Bible, Hebrew 10 verse 10 to 18. Uno munsi reka twugurure mu vyanditswe muri Bibiliya Abaheburayo ikigabane c'10 kuva ku murongo w'10 gushika ku wa 18. Brother read with Kirundi Bible. Mwene data agiye gusoma muri Bibiliya y'ikirundi. Turasoma, uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa, tubiheshwa nuko umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe gusa, kandi umuherezi wese ahagarara uko bukeye akora ivy'ubuherezi, atanga kenshi ivyo bimazi nyene ataho byoshobora gukuraho ibyaha namba. Ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe c'intahava, avyagira iburyo bw'Imana, aheraho arorera igihe abansi biwe bazohindurirwa indava yo munsi y'ibirenge vyiwe. Kuko ikimazi kimwe arico yatunganishije rwose abezwa, ukazoshitsa ibihe bidashira. Kandi na mpwemu yera niwe cabona kidushingira intahe y'ivyo, amaze kuvuga ati, iri niryo sezerano nzosezerana nabo hanyuma y'iyo misi, ni jewe uhoraho mbivuze, nzoshira ibyagezwe byanje mu mitima yabo no mu bwenge bwabo, kandi niho nzovyandika. Arongera ati, kandi ibyaha byabo no kubwabitanya kwabo sinzovyibuka ukundi. Ariko aho ivyo bihariwe ntihaba hakiriho gutanga ikimazi c'ivyaha. I always used to Burundi map. Ndatanguye kumenyera cyane i karata y'igihugu cy'u Burundi. Many people used to heart of Africa. Abantu benshi baramenyereye ko ari umutima wa Afrika. But Burundi is the real heart of Africa. Ariko by'ukuri u Burundi ni umutima wa Afrika. Even image also same. Ndetse no kwishusho niko biboneka. Then last week I delivered a message. I created a diaspora group. Rero mu ndwi iheze narashizeho umugwi w'abarundi bakorera hanze y'igihugu. Around 30 members join diaspora fellowship. Abantu bashika nko kuri 30 barinjiye muri uwo mugwi. I hoped they are all born again Christian. Ndizera yuko bose ari abakristo bavutse ubwa kabiri. Today already brother read Hebrew chapter verse 10 to 18. Uno munsi mwene data yamaze gusoma mu gitabo c'Abaheburayo ikigabane Today the title is Jesus take away our sin. Umutwe w'igisomwa ni ukuvuga ngo Yesu yaramaze gukuraho ibyaha byacu. Is he right translate now? Is she right? Reading again. Raba umwagazi w'Imana ukuraho igicumuro c'isi. This right Kirundi. Now this day I'm now studying English, studying to French, studying to Kirundi. Ubu rero ndiko ndagerageza kwiga icyongereza ndagishira mu Kirundi n'igifaransa. Behold the Lamb of God who takes away sin of the world. Umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Follow me. Behold Raba the Lamb of God
umwagazi who w'intama takes away w'Imana, sin of the world. ukuraho igicumuro c'isi. This word changed my life. Iri jambo ryarahinduye ubuzima bwanjye. This word changed your individual life from sinner to righteous. Ndetse na mwebwe ubu iri jambo ryarahinduye ubuzima bw'umwe kumwe, ribakura mu banyabyaha ribashira mu Do you bagororwa. remember my first message here? Mbe muribuka inyigisho zanje za mbere John hano? chapter 2, water turned to wine. Igihe amazi yahinduka umuvinyu. I see in Burundi some shop they selling very good wine. Ndabona mu maduka amwe amwe ngaha mu Burundi aho badandaza imivinyu Not myiza. wine but very expensive, like wine juice, very strong wine juice. Ndabona atari umuvinyu nk'uko nyene, ariko nk'amaji, ibintu nyene bimeze. When I arrived the first day, the ombudsman, she invited me, then we go there, we sharing this also, drink. Ndetse n'igihe nashika ubwa mbere umuhuza w'abarundi yarantumiye, hama twaragiye ahantu turasangira kano kanyobwa. Is it now working? Coming out? Where now? No. Okay. Therefore, when I came to Burundi, Burundi is very beautiful. Burundi is a good country for to preach the gospel. Rero igihe naza mu Burundi narabonye ko Burundi ari igihugu ciza cyo kwigishamwe ubutumwa bwiza. When I some text message to one mission, pastor. Igihe narungikira ubutumwa umupasiteri umwe, I wanna fellowship with him. nashaka kuganira nawe. But he sent to me, Burundi is the best country for to preach the gospel. Ariko yaciye nawe anyandikira ambwira ati Uburundi ni igihugu ca mbere ciza cyo kwigishamwe ubutumwa bwiza. In my heart, why don't you yourself go to Burundi? Why me? I ask. Naciye nibaza ati kubera iki naje mu Burundi? Myself speak to him. Nije nariko ndamubwira. Especially when I met Jesus Christ, cyane cyane igihe nahura na Yesu Kristo, he called me. Yarampamagaye. I will set you light of Gentile to preach the gospel. Ati nzo gushira mu banyamahanga kugira ngo ubigishe ubutumwa bwiza. Yesterday, I just very short meeting one guy in town. Rero ejo hahise narahuye n'umuntu umwe mu gisagara Rwandian business. Umuntu acuruza. Then I'm start like WhatsApp fellowship. Rero naciye ntangura kuganira nawe kuri WhatsApp. Then I testimony shortly how I met Jesus, then how God calling me to Africa missionary. Nara mushingiye ntaye gato ingene nakiriye agakiza n'ingene naje mu gikorwa c'ubumissionari muri Afrika. He replied, hamacaranyishura. Also my mother and myself received this word, same word with me. Ati mbe na jewe hamwe na mama wanje twarakiriye rino jambo nyene ukunyene. When I meet people to people, igihe mpuye n'umuntu ku muntu, one people, very precious soul. umwe nsanga ari urubuto rudasanzwe. This morning I got it for picture. No munsi narose isanamu imwe. Our GNC met one madam. They met here already, but they traveled to Rwanda. Also, they visited their house. Abakoranabushake bacu bamwe barahuye n'umumama umwe, ubu rero bagiye mu Rwanda kubonana nawe. While they traveled to Rwanda, Uganda, Kenya for workshop, igihe bazoba bariko baraja mu Buganda, muri Kenya ku kambi,
you should preach the gospel. narababwiye nti mutegerezwa no kwigisha ubutumwa bwiza. God opened the way. Imana izokugurura inzira. Therefore, they visited that madam's house, then sharing word of God. Rero baramaze kugendera uwo mumama muhiri wiwe barasangira She n'ubutumwa bwiza. connected also church in Rwanda. Nawe arafatanye n'ishengero ryo mu Rwanda. Yesterday, I fellowship with Deacon Beatrice in Belgium. Ndetse ejo hahise kandi naraganiriye na Diaconesse Beatrice Also, mu another Bubiligi. brother, he started first brother in this church. His name Jean-Pierre. Ndetse yaranahuye na mwene data wundi umwe yitwa Jean Pierre ya He stayed in hano. Belgium also. Nawe nyene aba mu Bubiligi. Then he asked why, when Good News Mission established church in Belgium. Hama acarabaza nti nijari ishengero rya Good News rizoshingwa mu Bubiligi. Therefore, I communicated the missionary in Paris, France. Then I will discuss. Rero naciye ndababwira ati nzovugana n'umumisionari ari Paris mu Bufaransa. Anyhow, through Burundi Church, we started mission abroad now. Ndetse biciye no mu ishengero ryacu ryo mu Burundi turashobora gutanguza ikimisionari hanze y'igihugu. Burundi brothers sisters, we started world mission. Bene data rero uku niko n'ubwa mbere twatanguye ibijanye n'ikimisionari ku isi. Year 1988, when I listened to the service, Mu 1988 igihe numva buno butumwa, our founder speak to us, let us cross over to the other side. narumvise kino canditswe kivuga ngo reka tujabuke hakurya. This word into my heart. Iri jambo rero ryarinjiye mu mutima wanje. That time in my heart is very moved. Rero kuva ico gihe umutima wanje waciye utangura kuzurimuka. But that time I was not missionary, even not missionary student. Ndetse ico gihe sinari bwabe umumissionari, sinari bwabe n'umunyeshure mu An kimissionari. ordinary brother in church. Nari mwene data usanzwe mu ishengero. I was soldier also. Nari nkiri umusirikare kandi I didn't plan for the missionary to Africa at that time. sinari bwigere niyumvira ku bijanye n'ikimisionari muri Afrika ico But gihe. God planted His word, His promise in my heart. Ariko Imana yarateye ijambo ryayo mu mutima wanje. Even this word, behold the Lamb of God who takes away sin of the world. Ndetse na rino jambo rivuga ngo ehe umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Then I ordered to brothers sisters, Rero naciye ubu rero ndategetse bene you data can start even workplace fellowship. murashobora gutangura kuganira hajya mu bibanza mukoreramwo. If beginning before you work if you are owner, then you can start with prayer meeting. Short time, people start to work with your employer. Hamwe mwoba murosa akanya gatoyi imbere yuko mutangura akazi mwoshobora gutangura n'amasengesho matoyi imbere y'akazi. You should organize even lunch hour fellowship. Ndetse mugashobora no gutegura n'ibijanye no gusangira muganira. Any kind of activities, we should preach the gospel all Burundi. Ndetse mu gihe icyo ari cyo cyose twoshobora kwigisha ubutumwa bwiza mu Burundi hose. You believe that? I Murabyizeye? said all Burundi shall be saved. Imana yavuze ngo abarundi bose bazokizwa. Because all Israel shall be saved, same we accept, we apply to put our Burundi name there. Kubera n'abanyisirayeli bavuga yuko bazokizwa bose natwe turashobora kurihindukiriza ku Burundi. Amen. Therefore, this morning I preparing for how our sins are forgiven. Rero uno munsi mu gatondo nateguye ibijanye n'ingene ibyaha byacu byahariwe. Because everyone sinner.
kubera buri wese yari umunyabyaha. You know, very funny, yesterday when I delivered a message to the academic classes, Hariho ibintu bitwengeje nk'akarero ejo igihe nariko ndigisha ijambo ry'Imana muri akademi, I'm read Mark chapter 7, nasomye muri Mariko ikigabane c'indwi, then they read it, hama barasomye, but then after that I asked them, hariko inyuma yaho narababajije, do you have this kind of heart or not? mbe murafise uno mutima nk'uyu? You know, very surprised, they said, no, I don't have like this. Murazi ikintu gitangaje nuko bose bahakanye batoya ntitumeze nk'uku. This one, I used to another, just wait. Murindire gato. Mark chapter 7, you can read, Mariko ikigabane c'indwi 19 to 21. kuva ku murongo wa 19 gushika ku wa 21. Mariko ikigabane c'indwi umurongo wa 19 gushika ku wa 21 havuga ngo, kuko kitagiye mu mutima wiwe ariko kija mu nda kigaca, kuko kitagiye mu mutima wiwe ariko kija mu nda kigaca mu nzira yaco. Ivyo yabivugiye kuzirura ibyo kurya byose, kandi aravuga ati ibiva imbere mu muntu nivyo bimuhumanya, kuko imbere mu mutima y'abantu havamwo ivyiyumviro bibi, ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwipfuza kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke. Sorry, 21 to 23. Just start. Okay, look here. Murabe hano. Are you ready? Reading together. Dusomere hamwe. Reading together. Kuko imbere mu mutima 1, 2, 3, 4, go. Kuko imbere mu mitima y'abantu havamwo ivyumviro bibi, ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwipfuza kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone. Ivyo bibi byose biva imbere mu muntu. Yes, this kind of things in our heart. Rero ubu bwoko bw'ibi bintu byose buri mu mitima yacu. Am I right? Sivyo? Our brothers, sisters, you have it? Bene data mwese murabifise? But yesterday they said, no, I don't have it. Ariko ejo hariho abavuze ngo yaje ntabyo mfise. You don't have, then you don't need salvation. Rero nimba atavyo mufise nta gakiza mukeneye. That's why all have sinned, fall short of the glory of God. Nico gituma bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Because all our heart is very evil continually. Kubera imitima yacu yamogoroye gukora ibibi gusa na ntaryo. So like Genesis chapter 6 verse 5. Nko mwitanguriro ikigabane ca 6 umurongo wa 5. Here, right? This one, eh? Can you read it? Are you ready? Mwoshobora gusoma muriteguye? Start. Mtangure. Nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mw'isi, kandi ko ivyiyumviro vy'imitima yabo vyamogoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Through eyes of God, all our plan, our thought, our idea, everything is evil continually. Mu nyonga z'Uhoraho imigambi yacu n'integuro zacu zose ni bibi gusa na ntaryo. Therefore we don't have any righteous. Bisobanura ngo nta gakiza na gatoyi dufise, nta kugoroka na guke. We cannot reach to kingdom of God ourselves. Ntidushobora kwishikana mu bwami bw'Imana ubwacu. That's why Bible said all have sinned, fall short of the glory of God. Nico gituma Bibiliya yavuze ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. This morning when I arrive here, I check power. Always I check power.
rero uno munsi nashitse hano ndasuzuma ibijanye n'umuyagankuba iminsi But yose there's no namansuzu power. ariko nta muyagankuba wari But uhari now is power. ariko ubu urahari Right? Now is power meaning connect. rero igihe hari umuyagankuba If no naciye power, I cannot using this beam project. ata muyagankuba uhari sinokoresha buno buhinga If no power, I cannot using music instruments. ata muyagankuba uhari nta kintu If no nokoresha power, I cannot using amplifier this sound PA system. ata muyagankuba uhari sinokoresha ampi canke ngo nkoreshe na zino bafre Right? sivyo That's why if short, then we cannot reach the kingdom of God. nico gituma dufise ico duhagije ntidushobora gushikira ubwami bw'Imana Therefore, God sent to His own begotten Son. rero nico gituma Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege Amen. amen Therefore, rero today I'm telling you about how Jesus took away our sin. uno munsi rero ndiko ndababwira ibijanye n'ingene Yesu yatwaye ibyaha byacu Because the wages of sin is death. kubera ko ingero y'icyaha ni urupfu This Rome chapter 6:23. uko niko mu baroma ikigabane ca gatandatu umurongo wa 23 havuga The wages of sin is what? ingero y'icyaha ni iki ni urupfu Durufu, right? yes Urufu. ingero y'icyaha ni urupfu The wages of sin is ingero y'icyaha ni urupfu Durufu. Then I learn Kirundi language. When I deliver message, I learn Kirundi language also. rero igihe mba ndiko ndatanga ubutumwa ndiga n'ikirundi urupfu Right? You know Utenga? Utenga na Yesu. This is not your language, right? si ururimi rwanyu sivyo This is Malawi. ni ururimi rwo muri Malawi I'm interesting when I travel a lot. That's why sometimes I confuse this language from where. rero ndaryoherwa cyane nk'akarero iyo ndiko ndagendagenda But anyhow, the wages of sin is urupfu. rero ingero y'icyaha ni urupfu Right? That's why everyone under the sin, under the urupfu. nicyo gituma abantu bose bari munsi y'icyaha n'urupfu That's why when we reading Old Testament, how our sins are forgiven, explained very well. nicyo gituma iyo dusomye amasezerano yose ijya kera n'igihugu turabona ingene ibyaha byacu byahariwe neza Because here in the Old Testament, the lamb bore the sin as an atonement for offering. rero kubera nko mu isezerano rya kera nk'akarorero ikimazi cy'icyaha cyari ikimazi cyoswa ku gicaniro Do you know, right? murabizi The Old Testament, then when you have sin, then people bring to the offering, like animal offering. rero mu isezerano rya kera igihe umuntu yaba yacumuye yacazana igitungwa cy'ikimazi cyo koswa That's why when the priest lay hand, the sin was transferred to the lamb. nicyo gituma igihe umuherezi yarambika ibiganza kuri icyo kimazi yaba ariko agishirako ibyaha Amen? Amen. So you read yourself, isn't you understand clear, right? murabitahura neza So like this. nk'uku That's why Leviticus chapter 16, while high priest lay his hand to the goat, then whole children of Israel's sin transferred to head of the animal. nicyo gituma mu Balewi ikigabane cya 16 umuherezi mukuru yarambika ibiganza byiwe kuri icyo kimazi hanyuma ibyaha by'abanyisirayeli bose bikimukira kuri icyo kimazi Amen?
Do you know this one, right? murabizi ivyo? Then you explain to the even other people also. Rero reka tuze tubisigurire n'abandi bantu. Because behold the Lamb of God who takes away sin of the world, then Jesus is the Lamb of God. Ni kubera ko imbere yuko umwagazi w'intama w'Imana akuraho ibyaha by'abari mu isi, Yesu niwe mwagazi w'intama w'Imana. That's why Jesus died on the cross, He took away our sin. Nico gituma Yesu Kristo igihe yari ku musaraba yikoreye ibyaha byacu byose. Sin of the world. icyaha cy'abari mu isi. What? icyaha cy'abari mu isi. icyaha cy'abari mu isi. What? Iki? icyaha cy'abari mu isi. The sin of the world. Amen? Amen. Sin of the world He took away. icyaha cy'abari mu isi nicyo yikoreye. That's why Bible said, we call history. History meaning He is a story. History. That's why this whole our life history. Nicyo gituma rero ibi bigize inkuru yiwe yose ari ubuzima bwacu. This history meaning history. Iyi nkuru bisobanura History character is history main character is who? Jesus. Iyi nkuru yose bisigura Yesu Kristo. That's why the baptism, the John baptism symbolized to transfer of all human sin to Jesus. Nicyo gituma na Yohana umubatizi yakoze kino kimenyetso cyo gushira ibyaha by'abari mu isi byose kuri Yesu. Because hand of John the Baptist lays hand to Jesus. Ni kubera ko ibiganza bya Yohana umubatizi yabirambitse kuri Yesu Kristo. This is Jesus is Lamb of God for world. Ubu rero Yesu niwe yari umwagazi w'intama w'Imana kubw'abari mu isi. Therefore His death is my death. His death is for Rero me. urupfu rwiwe ni urwanje. That's why through His sacrifice we are saved. Nicyo gituma biciye mu kimazi ciwe twaracunguwe. Amen. Amen. That's why Isaiah 53 verse 5. Nicyo gituma muri Yesaya was- 53:5. This is for our transgression. He was crucified for our iniquity. Avuga ngo yarakomerekejwe kubwo kugabitanya kwacu, akavunagurwa kubwo ibyaha byacu. That's why Isaiah 53 verse 5 very good explain. This is image of Jesus Christ. Nicyo gituma muri Yesaya 53:5 harabisobanuye neza, iyi niyo shusho ya Yesu Kristo. Amen. Amen. That's why in the Bible very clearly explain how our sins are forgiven. Nicyo gituma muri Bibiliya hose hasobanura neza ingene ibyaha byacu byahariwe. Therefore our good news mission focus Jesus works for us. Rero nicyo gituma ishengero ryacu rya Good News Mission rihanze amaso ku bikorwa Yesu yadukoreye. That's why Jesus paid the full price for all our sin at the cross. Nicyo gituma Yesu Kristo yishuye ikiguzi cyuzuye cy'ibyaha byacu ku musaraba. That's why when he last message, what he said? Nicyo gituma ijambo rya nyuma yavuze, It is yavuze finished. ngo birarangiye. What is this? Well, it is finished. Yavuze ngo birarangiye. Yesu yarangije kwishura igiciro cy'ibyaha byacu byose ku musaraba. Musaraba is finished. Which one finished? Harangiye iki? Huh? Birarangiye. This one. Irarangi. Yarangije iki? Irarangizi. Yarangije. Yesu
irarangije, right? yesu yararangije. Amen. Amen. 자, everyone follow. 예수 irarangije. yesu yararangije, nimukurikire mwese. 자, your burden imitwaro yawe 예수 irarangije. yesu yarayirangije. Your family problem 예수 irarangije. ingorane zo mu muryango wawe yesu yarazirangije. Your financial problem 예수 irarangije. ibibazo byawe bijyanye n'amafaranga yesu yarabirangije. Your jobless problem also what? 예수 irarangije. intonde zawe yesu yarazirangije. 할렐루야. 할렐루야. Amen. 부나 사피에. yesu ashime. 예수 야심에. yesu ashime. 어? bwana asifiwe. 부나 사피에. 예수 야심에. yesu ashime. bwana asifiwe. 아멘. amen. Praise the Lord. 할렐루야. amen. 자, 예수 irarangije. yesu yararangije. 자, 부룬디 short power, even lake of road condition, ndetse ibijyanye no kubura umuyaga nkuba mu burundi fuel short. atameze neza n'igitoro. Then I no more explain to other people. Even this one is 예수 irarangije. genda mubisobanurira abandi ko nibi yesu yabirangije. 아멘. 할렐루야. amen. 자, we speak out only positive word. We speak out beautiful word. We speak out overcome word. Continue. reka tuvuge amajambo meza n'ibyiyumviro byiza gusa mu gihugu. Amen. Then our lake and poor environment is changed first. hanyuma iki kirere cyacu kimeze nabi cy'ubukene kizohinduka. Our mouth first change and speak positively. iminwa yacu reka ibanze ihinduke ivuge ibintu bitumbereye neza. That's why you don't say your name is badly. Do not say your name is negative things. rero reka ntimuvuge ibintu bibi gusa ku izina ryanyu. You know, I'm training to my wife also something complain. Always I change. If no money, they have money. They said I training, continue training. nicyo gituma naje ndiko ndigisha umufasha wanje nk'akarorero ku bintu byinshi nk'igihe hatari amahera. I met avuga car ati, accident. amahera arahari ndiko ndabihindura. I met car accident 2013 in Botswana. I met car accident. naragize impanuka y'imodoka muri Botswana. I lost car. icyo gihe When I lost car, wanje I speak to icyo gihe rero God will give another car. icyo gihe natakaza umuduga wanje navuze nti imana izo mpundi muduga. Amen. amen. That's why truly 2014 God gave 2 car. nicyo gituma mu 2014 imana yacimpa imiduga ibiri. When I was in Namibia, one brother sponsor for me for the vehicle. nicyo gituma igihe nari muri Namibia mwene data umwe yaramperereye ku bijyanye n'umuduga umwe. After car accident. nyuma y'uko ngize impanuka. First car accident, also this car is sponsored by North Korean brother, Namibian pure brother. He bought car, support my ministry. nicyo gituma imbere y'impanuka ya mbere umuntu wa mbere yanguriye imodoka si uwo muri Korea ahubwo ni mwene data wo muri Namibia. Through car accident, car overturn in Botswana, we lost. biciye mu mpanuka y'umuduga muri Botswana waramerewe nabi. But we no one hurt. ariko mu mutima wanje. Amen. No one hurt. Only I scratch here. nta n'umwe yakomeretse ahubwo narakungutse gusa ngaha. Still you remember, you see my scratch. murabibona yuko hariho Only 2 udukoko centimeter scratch.
kovu gusa God save metero my zibiri life, my wife, and two brothers. hari kumwe na jewe n'umufasha wanje na bene data babiri. After that 2014, the Lord gave 2 cars. Ariko inyuma y'ivyo 2014 Imana yampaye imiduga ibiri. Just like this, very bad environment, difficult situation, but I speak opposite word continue. Byaboneka nyene mu gihe byari bimeze nabi, ikirere kimeze nabi, ariko narabirengeye mvuga ibyiza. Therefore, this morning also when we leaders meeting, rero no mu gatondo igihe nari turi kumwe mu ikoraniro ry'abarongozi, let's move our chapel to town. navuze nti reka twimurire ishengero ryacu mu gisagara hagati. We will soon. Vuba. We will soon, maybe next year, we will move our chapel to town. Birashoboka ko mu ntango z'umwaka uza tuzokwimukira mu gisagara hagati. We extended the program. Tuzoca duhindura n'intonde. That's why yourself study hard. Nico gituma na mwebwe mutegerezwa kwiga cyane. Work hard. Mukore cyane. Amen? Amen. Then our program is extended, then we will hire among our brothers sisters for the professional lecture to academic classes. Nico gituma na bene data bamwe bategerezwa kuzohinduka bigisha babinonosoye mu bijanye n'inyigisho za academy. Another meaning, we created a job. Iki mu yindi nsobanuro tuzorema akazi. Amen? That's why we change to our Burundi. Nico gituma tuzohindura na buno Burundi. We'll start education project. Tuzotangura ibijanye n'imigambi y'inyigisho. Social development, even community development project. Tuzokora no kubijanye n'iterambere mu kibano. Environment change. Ndetse n'ikirere gihinduke. This morning, I see the Pastor Proteas, some posting about penalty, isn't it? Penalty cases in here. Penalty. Na uno munsi mu gatondo nabonye umwungere Prote atangaza ibijanye n'ivyamande vya hano. Okay, from our Good News Mission member, you have to start recycle, like something is rubbish, like empty bottle, not throw away anyway, you can keep separate. Nico gituma nka mwebwe bene data mukwiye no gutangura kwiga kubijanye no kwegeranya imyanda, mutapfa kuyitaho mubonye hose, ariko mukayita aho bigenewe. You can separate also food, cabbage also, food. Mugerageze no gutandukanya n'ibijanye naho mutapfa y'ibifungurwa. Then this is important for the save material. Important for the save your keep your environment and save our material. Nico gituma nk'akarorero ikintu ngirakamaro ari uko twitwararika ibijanye naho duherereye. Understand? Murabitaho. You have to follow to government also policy. Dutegerezwa kandi no gukurikiza ingingo za leta. Then in our church is more better and more development. Rero mw'ishengero ryacu bikwiye kuba ibiteye imbere cyane. Then we extended our academic classes more professional. Hama twagure ni nyigisho zacu za academy mu buryo our brother sister, if you to have a good skill for the sewing skill. Nico gituma nka bene data nk'akarorero inkigihe woba ufise we also bwiza mu bijanye no sewing classes. Ushireho ishure ryo gushona. If among you have a tiling skill, tile construction, then we open tile construction academy also. Nk'akarorero igihe woba uri umutayeri ukwiye kubishira muri academy. Or yourself skill for the electronic, electronic engineering, you can start also. Nk'akarorero kandi n'igihe woba uri wanonosoye ibijanye n'umuyaga nkuba navyo nyene carpentry skill, carpentry skill also. Ndetse n'umubaji dushireho ivy'ukubaza. If welding. Hamwe tugumye turindiriye. Then you have to learn a skill also.
namwe mukwiye kwiga inyigisho namwe. When I fellowship with Dubai brothers, Igihe nariko ndavugana na bene they doing data construction. ku bijanye n'inyubako, Not only manual work, you have to learn skill. yambwiye ati mutegerezwa kwiga no ku bijanye n'ubumenyi. Even became a building engineer. Mukwiye kwiga ibijanye n'ubwubatsi. If you learn about mechanic, then you became mechanic engineer. Wige n'ibijanye no gukora imiduga n'amamashini hama ube umuenjeniyeri muri ubwo. But we have to learn also opening sound engineer, like how to using for operating for the sound system. Nk'akarero kandi wige nk'ibijanye n'ubu DJ ingene wo kwitwara ikibijanye Even our choir brothers, sisters also starting from even this keyboard or drum class. ndetse na bashiki bacu na bene data bakiga no kubijanye n'ingoma ndetse na nino piano. There is many activities. Hari ibikorwa byinshi. Amen. Amen. Then I speak to you, you have do not say you are Burundi poor. Rero ndababwiye nti ntimusubire kuvuga ngo twebwe Do not abarundi speak to turakenye. yourself, I am poor. Ntuzosubire kuvuga nawe ubwawe ngo je ndakenye. Amen. Amen. First change our mouth, our word. Ubwa mbere banza uhindura akanwa kawe n'amajambo yawe. This is called power of word. Ibi bisobanura ngo ni ububasha bw'amajambo. Follow me, power of word. Ububasha bw'amajambo. This word in your heart. Iri ni jambo riri mu This mutima. word changed even environment. Ndetse rino jambo ryawe nico cyarihindura na ibigukikuje. That's chapter 8, when Jesus met one centurion. Matthew chapter 8. Muri Matayo igihe Yesu muri Matayo ikigabane cy'umunani igihe Yesu yahana wa One mugabisha. centurion came to Jesus he asked his servant sick. Uno mugabisha yasabye Yesu kuza ngo akize umwana wiwe. Okay, I come, I'm healed. Hama Yesu aravuga ati ndaje ndamukize. The centurion said, no, just speak a word, only speak a word. Ariko uno mugabisha w'ingabo yavuze ati wewe vuga ijambo gusa. Healed. Hama araza gukira. Amen. Amen. What he said? Yavuze gute? Only speak a word. Wewe vuga ijambo gusa. Follow me, only speak a word. Wewe vuga ijambo gusa. Amen. Amen. This is God said to us, God speak to us this word, God. God, word. Uko niko Imana itubwira ijambo. Amen. Amen. That's why, Book of John, Nico gituma mu gitabo cya Yohana I used French Bible. nakoresheje Bibiliya y'Igifaransa. French Bible is John is Jean-Pierre, John chapter 1. 자, 기존의 바이블 조하나, right? muri Bibiliya y'Ikirundi tuvuga ngo Yohana. Yohana Bible said the word was God. God was word. Nico gituma muri Yohana ikigabane cya mbere havuga ngo You can read it. ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. You believe word, you believe God is believe word, accept word. Wizeye ijambo bisigura ngo ni Imana, wakiriye Imana. Imana. Imana word? God. Word what? Jambo. That's why you accept jambo. Nico gituma mwakiriye ijambo. Then already you can't see your own eyes. You can't see your own eyes to God. Ntushobora kubona n'amaso yawe Imana. But you can meet with God through word. Ariko urashobora guhura n'Imana biciye mu ijambo. Ijambo. Amen. Amen. When you
accept this example, then this example change your life. rero iyo wakiriye rino jambo rica rihindura ubuzima bwawe, Isn't it? sibyo? So all brothers, sisters, attention please. rero bene data mwese na bashiki bacu So listen to me. munyumvirize neza, Stand up. Stand up. muhaguruke Quickly 해야지, quickly. Stand. muhaguruke So this word stand up, isn't it? rino jambo rero Attention, right? 저기 왜 안 일어났어? Why not listen to me? kubera ko utari kuranyumviriza. Stand up, isn't it? haguruka So you listen to my word, stand up, isn't it? mwumvirije ijambo ryanjye, This hama word muhaguruke. rero will change you. iri jambo Some of ryabahindura. our brothers, sisters, some dozing, bamwe muri like bene this. data na bashiki bacu But you now wake up. basinzira, ariko ubu mwakangutse. Amen? amen. Sit down, please. ndabasabye So mwicare. that's why you listen to me, you sit down. nicyo gituma kubera mwanyumvirije kandi muricaye. This word change you. iri jambo niryo ryabahinduye. That's why Jesus take away our sin. nicyo gituma yesu yikoreye ibyaha byacu. Behold, the Lamb of God who takes away sin of the world. atehe umwagazi w'intama w'imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Then this word change your life. hama rino jambo ryarahinduye ubuzima bwanyu. Amen? amen. That's why this morning we read Hebrew 10 verse 10. nicyo gituma uno munsi mu baheburayo igigabane cya 10 umurongo wa 10. So Hebrew 10 we just meditate a little bit, and you should remember what he said. nicyo gituma mutegerezwa kwama mwibuka icyo havuga. Because the will of God is your sanctification. kubera umugambi w'imana. So number 10 verse 10, the will of God. mu murongo wa 10 havuga ibijyanye no kugomba kw'imana. What is the will of God? none kugomba kw'imana ni ukuhe? According to the Bible, will of God is your sanctification or justification. Mbivanye na Bibiliya, ukugomba kw'imana ni uko mutsindanishirizwa. That's why God sent His own begotten Son here. nicyo gituma imana yarungitse umwana wayo w'ikinege hano. Through His sacrifice. biciye mu kimazi ciwe. So number 14 here, hano ku murongo wa 14 what Bible said? Bibiliya ivuga ngo iki? By one offering, isn't it? bisobanura ngo kukw'ikimazi kimwe. What is by one offering? kukw'ikimazi kimwe aricyo yatunganishije rwose. Not full. What is by one offering? Only one offering. none ikimazi kimwe What is offering here? What? ikimazi ni iki? Which one offering? icyo kimazi Ikimazi. Yeah. Why only one ikimazi? kubera iki none ari What is ikimazi meaning? none ikimazi bisobanura iki? Sacrifice. Jesus ikimazi. Yesu is sacrifice. Amen. Amen. So only one ikimazi. rero ikimazi kimwe ibyaha byararangiye. Also one ikimazi, He changed to you perfect. rero kandi n'ikimazi kimwe yarahinduye abantu ibagira abatunganye. I don't know, I heard Burundian, many, they love beer, Burundian beer, right? narumvise yuko ngo abarundi benshi bakunda utuyoga. Some people, I love beer, then I don't want to come to church, because I like beer. hariho abantu bamwe rero hanze bavuga ngo kubera nkunda utuyoga sinoza ku ishengero. I heard it, I don't know who, but I heard it. narabyumvise, sinzi abari bo muga narabyumvise. One of brother, he was love like beer, drunk, he was drunk. mwene data umwe yahoze aborerwa akunda utuyoga. Then our founder met him. rero igihe kimwe umukuru wacu yahuye nawe araganira nawe.
brother, I received salvation. ati mbe mwene data warakiriye agakiza? Yes, I'm ati yego narakakiriye. Are you perfect? Mbe uratunganye? No, I'm not perfect. Oya sintunganye. Because he drank. Kubera yanywa inzoga. Then pastor opened the Bible. Brother, you read it, this one. Hama ico gihe umwungere yaciye yugurura Bibiliya aramubwira ati mwene data byisomere wewe nyene. By one offering, he has perfected forever. Ati kuko ikimazi kimwe arico yatunganishije abezwa rwose. Are you perfect? Mbe uratunganye? No. Oya. Open the Bible. Ugurura Bibiliya. Read. Soma. What does Bible said? None Bibiliya ivuga iki? He read it. Arasoma. Are you perfect? Mbe uratunganye? No. Oya. Again you read it. Subira usome kandi. Are you perfect? Uratunganye? No. Oya. Read again. Bisubiremo. Like this 10 times. Nuko ubisubiremo inshuro 10. Ask. Saying no. Arasubira aramubaza avuga Read again. Soba. Read again. Soma kandi. Read again. Soma kandi. Read again. Soma kandi. Then finally he recognized. Amaherezo rero niho yagiye kuyigaruka. Pastor, I'm perfect. Ata mwungere nivyo ndatunganye. Hallelujah. Hallelujah. Because why? His perfection not through his own work. Kubera ko ntiyari acihana biciye mu bikorwa byiwe. Sindio? Sivyo? Amen. Amen. His perfect is by one offering. Yatunganijwe n'ikimazi kimwe. Not your work, his work. Atari ibikorwa byiwe ariko ibikorwa by one offering. Biciye mu kimazi kimwe. Then he has made perfect forever. Ico gihe rero yaciye ahura no gutungana kw'ibihe bidashira. Amen. God made you perfect. Yaciye abona ati Imana yarakugize umugororotsi atunganye. That's why number 17 Bible said, your sins are your iniquities, I will remember no more. Nico gituma umurongo wa 17 havuga ngo kandi ibyaha byanyu no kugabitanya kwanyu sinzovyibuka ukundi. Amen. Amen. So this is promise. Iri ni sezerano. God's promise to you. Imana yarabasezeraniye. We have to agreement with MOU with IYF between Burundi government. Twaragiranye amasezerano na IYF na leta y'u Burundi. Like tax exemption agreements. Tax is exemption. Ni gisomwa kijanye n'amasezerano. Yajanye n'ibijanye no kukurirwaho amakuru. That's why when we brought to some good things from outside, we don't need to pay to tax. Nico gituma nk'akarero iyo nkuye ibintu hanze kubwa good news nta matagisi ndiha. That's why when we buy our plot, when we buy our empty land, nk'akarero igihe twogura ikibanza cyacu kigaragara, we import cement from Zambia. Twozana isima tuyikuye muri Zambia. We choose which country is cheaper building material. We order to even Tanzania, like steel bar. Tworaba nko mu bihugu aho izimbutse nko muri Tanzania nk'akarero ku bijanye n'ivyuma, or Kenya. Canke muri Kenya. We exemption. Hamwe kandi nta makuru tworiha. This is the promise. Iri ni sezerano. Amen. So we believe promise, then we can proceed work. When we believe his promise, igihe twizeye isezerano ryayo turashobora kubandanya mu bikorwa. We can proceed according to his promise. Tuca tubandanya ibikorwa bivanye n'isezerano ryayo. So number 17, I will remember no more your sin. Murongo wa 17 havuga ngo kandi ibyaha byabo no kugabitanya kwabo sinzovyibuka. So 18 what Bible said? Murongo wa 18 naho havuga ngo iki?
We don't need offering again. havuga ngo nta kimazi tugikeneye kandi, Because once offering, he finished. kubera biciye mu kimazi kimwe yaratunganishije byose. That's why Jesus died on the cross, he said, it is finished. Nico gituma igihe Kristo yapfa ku musaraba yavuze ati birarangiye. Amen? Amen. That's why Bible said today here, Nico gituma 예수 이하랑기에. Nico gituma hano Bibiliya yavuze ngo Yesu yararangije. Then by raising again, Jesus opened the way to new life. Hama amaze kuzuka inyuma y'iminsi 3 Yesu yuguruye inzira y'ubugingo bushasha. That's why born again. Last week I delivered a message. You must be born again. You remember, right? Nico gituma nibuka mu ndwi heze navuze ati mutegezwe kubanza kuba abavutse ubwa kabiri. When you believe the blood of Jesus clean washes my sin, then I'm no more sin anymore. Igihe wizeye uti amaraso ya Yesu Kristo yaranyogeje ibyaha byanje sinkiri umunyabyaha ukundi. That's why in Christ we have become the righteousness of God. Nico gituma muri Kristo twahindutse ukugororoka kw'Imana. Amen? Amen. That's why we are righteous. Nico gituma We turabagororoka, are holy. turatunganye, We are perfect. twarejejwe gose. Everyone, are you perfect? Mbe buri wese hano aratunganye? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes, I am perfect. Ego I am ndatunganye. holy. Ego I am ndera. righteous. Ego ndumugororotsi. Then through this faith, we can proceed our daily life. Ndero biciye muri bino cyo kugororoka turashobora no kubandanya mu bikurikira. That's why I'm speak to you when we shift to our chapel in town, maybe 10 times more people crowded here. Nico gituma ndababwira yuko nk'akayo igihe tuzimukira mu gisagara hagati tuze twiyongere nk'inshuro 10 ku bari ngaha. Amen? Amen. Then we started in Bujumbura inside also start a branch church. Duce dutangura ndetse na hano hagati mu gisagara i Bujumbura amashengero shami. We built our own chapel. Twubake amashengero yacu. Even here also area Ndetse no mu karere, area meeting became a branch church. ndetse no mu makoraniro yo mu karere rihinduke ishengero shami. That's why we continue discipleship. Nico gituma ubu turiko turakora ibijanye no gusobanura That's why brothers and sisters, you should join to missionary school. Even. Nico gituma abashiki bacu na bene data bakiri bato mwinjire mu You ishure became a gospel preacher, then start church. Became a gospel preacher. muhinduke abigisha b'ubutumwa bwiza hama dutanguze ishengero, Then you are the missionary. hama ube umumisionari. Then that's why I started the diaspora fellowship. Nico gituma rero natanguje na zino nyigisho z'ibiganiro ku bari hanze I y'igihugu. will do open time visit to Dubai or Belgium or even America, Canada. I will visit brother sisters' house also. Kumbere nzashobora kuzoja i Dubai, mu Bubirigi, muri Canada, hama mpure na bene data. We can spread the gospel all over the world from Good News Mission Bujumbura. Turashobora kwamamaza ubutumwa bwiza mu isi hose biciye muri Good News Mission y'Ibujumbura. Amen. Because God gave me promise, the earth is mine. Kubera Imana yaramaze kumpa isezerano rivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari yanje. Do not against this word, please. Mugwanye rino jambo ndabasavye. Somebody ignorant this word. Hariho bamwe birengagiza rino jambo. I warning you. Ndabagabishije. I'm serious. This Ndashimitse. is promise from God. Ni isezerano nakuye ku Mana. Promise from God. Ni isezerano nahawe n'Imana. Hallelujah. Haleluya. Promise from God. Do not against this word, right? Mugwanye rino jambo sivyo? God, His work. Imana izokora. That's why when I evangelism to
Congo, Lubumbashi, nicyo gituma igihe nigisha muri Kongo God gave promise, all things are ready. nabahaye isezerano rivuga ngo ibintu byose birateguwe. That's why we experience how the Lord works front of our eyes. Nicyo gituma twabonye ingene Imana yakoze n'amaso yacu. Right? Then, the Lord always with us. Rero Imana yama iri kumwe natwe iminsi yose. Do not despise to this word, please. Rero ntimukengere rino jambo. The Lord is my helper. Imana niyo mufasha wanje. The Lord is not forsake me. Imana ntishobora kumpemukira. This is Hebrews chapter 13 verse 5. Ibi ni mu Baheburayo ikigabane ca 13 umurongo wa 5. That's why, brothers and sisters, you should reading Bible. You can find your treasure in the Bible. Nicyo gituma bene data mukwiye gusoma Bibiliya, murashobora kubura ubutunzi bwanyu muri Bibiliya. Bible said, wealth of Gentile come to you. Wealthy of Gentile come to you. Nicyo Bibiliya yavuze ngo abanyamahanga bose bazoza kuri mwebwe. Open the Bible, Isaiah Muri Yesaya 60 verse 4 to 5. Yesaya 60 umurongo wa 4 n'uwa 5. You read it. Isaiah 64:5. Yesaya 60 umurongo wa 4 n'uwa 5 havuga ngo unamura amaso yawe weraguze urabe, bose bakoraniye hamwe baza kuri wewe, abahungu bawe bazoza baturutse kure n'abakobwa bawe bazoza bateruwe mu kwaha, niho uzoraba mu maso hawe hakeyuka, umutima wawe ukadidagizwa n'umunezero ukaguka, kuko ibidandazwa by'ibitayega bica mu kiyaga bizogaruka iwawe, n'ubutunzi bw'amahanga buzokuzako. The Bible promise, right? Man, Turn around your eyes. People come gather together. ati niweraguze urabe, bose bakoraniye kuza iwawe. All abundance of sea, like, but Burundi no sea, but lake, Tanganyika lake, right? Ibitayega byose byo mu biyaga, Abundance of sea come to you even now. biriko biza kuri wewe ubu. Hallelujah. Haleluya. You should promise, you should remember then when you're reading Bible, you can find your promise from the Bible. Mutegerezwa kuvyibuka yuko igihe muriko murasoma Bibiliya urashobora kubona isezerano ryakugenewe. Then you continue speak out. Hama uca utangura urivuge. Then this treasure, this wealthy come to you. Hama bino bitayega byo mu biyaga bize kuri wewe. I'm speak to many times. Ndabivuga Brothers, nyinshi. even sisters. Bene data n'abashiki bacu. Please, you got the driver license. Bene data ndabasavye muronke impusha zanyu zo kugendesha imiduga. Driver license, right? Impusha zo kugendesha imiduga. 가질 기부 모토카. Imana izobaha imiduga. 모토카 미투카. Umuduga. 오모토카. Amen? Amen. Then you come, you invite and carrying to people to churches, is good. Rero mutumire na bene data benshi baze kwishengero. Even when you built a little bit out of town, big space for the chapel with swimming pool, even picnic area, you can come to there. Ndetse n'igihe tuzokubaka nk'akarero turi nko mu gisagara hagati, tuzoshiraho amapisine, ibintu byinshi nyene abantu baze. Because in Burundi, small space country, Burundi land not very big. Kubera ko Uburundi atari igihugu kinini, that's why we spread. We started many branch churches. Nico gituma dukwiye gutanguza amashengero shami. Then we built somewhere big, like retreat center. Hama duce twubaka n'ahandi hamwe hanini nk'icicaro gikuru.
We can do it. turabishobora Through our Burundian hand. biciye mu maboko y'abarundi. Please do not expect, maybe Korea church help. No. Korea church no more ibyo help. mwitega ngo kumbure ngo ishengero ryo muri Korea rizodufasha oya. Amen? Amen. Through our own fund. biciye mu kwegeranya amafaranga kwa. Then God will give more double income. kandi Imana izoduha. When you're reading Isaiah, when you're reading the story of Abraham was very rich, Bible said like this. Iguhe usomye inkuru za Aburahamu urabona yuko yari umutunzi ahebuje. When you're reading also Genesis story of Isaac, ndetse n'igihe usomye mu itanguriro inkuru za Isaka, Bible written same year he harvest 100-fold. yavuze yuko yari afise ibintu byinshi, imizingo ishika nko ku majana 4. This Bible not only for the Abraham, this promise not only for the Isaac. iri sezerano ntiryari rya Aburahamu gusa canke Isaka wenyene. This word for me, for you. ndetse na rino jambo ni ryanje na wewe. Amen? Amen. That's why you focusing how to preach the gospel. nico gituma mukwiye kubandanya muhanga amaso ingene mwokwigisha ubutumwa bwiza. My sins are already forgiven. ati ibyaha byanje byaramaze guharirwa. Because behold the Lamb of God who takes away sin of the world. kuko raba umwagazi w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Amen? Amen. That's why this morning my title message is this message. He takes away our sin. nico gituma uno munsi icivugo canje ca buno butumwa cari yarakuyeho ibyaha byacu. Okay, end of sermon. Let us pray. rero turarangije ikoraniro ryacu, reka dusenge. Only the English. Father, thank you this morning. Mana turagukengurukiye ku bwa kino gitondo. God bless our Good News Mission Burundi. Mana nuhezagire ishengero ryacu ry'ubutumwa bwiza mu Burundi. This morning, behold the Lamb of God who takes away sin of the world. uno munsi twabonye umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. God help our Burundi church. Mana nufashe ishengero ryacu. Through our brothers sisters. biciye muri bene data n'abashiki bacu bigisha ubutumwa bwiza. Then we make people disciple, then to deliver gospel. hama dutume abantu bahinduka abavuga ubutumwa bwiza. Thank you, Lord. God bless us. In Jesus' name I pray. Amen. urakoze mwami, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Okay, thank you. murakoze.